bakunzi ba Action Vibes TV, teka ryanje, teka ryawe, teka ryacu, kwemera kubyara ubuzima n'amahoro muraho. N'ubu tubandanya tubaha intahe zitandukanye zijanye na Yozefu Mweranda, umuvunyi w'abakozi n'akazi. Muri uko kwezi cyane cyane itariki ya mbere yahariwe uwo mweranda, twibuka ko uwo mweranda turafise intahe zitandukanye z'abavukanyi baguma batubwira ibyiza baronse baciye kuri uwo mutagatifu. Nuko rero none muvukanyi turi kumwe ngaha, mwotwibwira akazina kanyu mwotubwira. Murakoze cyane kumpa ikaze muri kino kiganiro. Akazina kanje nitwa Melissa Kakunze. Nanje muri kumwe ngaha ni Josiane Manariyo, umukutakivi wo kuri Action Vibes TV. None muvukanye n'umunsi watubwiye kuja kudushingira intahe yawe bijanye n'iki kuri uyu munsi twibuka umuvunyi w'abakozi n'akazi? Novuga ngo kuri uno munsi uri hejuru, aho duhimbaza umunsi mukuru wa Yozefu Mweranda, umuvunyi w'abakozi n'akazi. Jewe ndi ngaha kugira ngo nshinge intahe y'ukuntu nagabanya akazi biciye kuri Yozefu Mweranda. Eka novuga ngo maze kugabanya ibyiza byinshi biciye kuri Yozefu Mweranda. Wotubwira ido n'ido aho byatanguriye, ingene byagenze, kugira ngo nyine n'abandi bumva aho boza baraca, kugira ngo basabe akana kariya, cyane cyane kuri aba batagatifu beranda Ekereziya yadushiriyeho. Murakoze cyane. Jewe Yozefu Mweranda namumenye mu kwezi kwa gatatu 2024. Ico gihe namenye Yozefu Mweranda jewe nari umunyeshuri, ariko narashaka akazi kubera ko byarakunda ko nshobora kwiga kandi nkora akazi. Ndavuga ati nshaka akazi. Niho mu kwezi kwa gatatu nabwira Saint Joseph, ndamubwira ko nshaka akazi. Kandi naramenye ko kuwa gatatu wa mbere uwo mu kwezi ari umunsi mukuru w'umushaha Mweranda wa Yozefu. Ndamenya ko hari ibisabisho byo kuri Yozefu Mweranda, hariho n'igisabisho cyo kwishikana ku mushaha Mweranda wa Yozefu. Novuga ngo navyo biri mu bintu byamfashije. Hama naragenda saba Saint Joseph, ndamubwira ati jewe ndashaka akazi. Hari mu kwezi kwa gatatu. Ndamubwira kandi nti mu kwezi kwa gatanu itariki imwe, aho bahimbaza umunsi mukuru w'abakozi n'akazi, jewe ndashaka ko nzoba mfise akazi. Ndabimubwira kandi ntako ndanavyizera. Jewe akazi namusavye narakaronse. Akazi nasavye nciye kuri Yozefu Mweranda narakaronse. Maze kukaronka nkuko namusavye ko itariki imwe y'ukwa gatanu nzoba mfise akazi, naciye ndagatangura itariki 24 z'ukwezi kwa kane. Hama iyo tariki nishika mfise akazi. Hama nanje nari umukozi mu bandi, kandi uwo munsi narawuhimbaje. Ndavuga ati Saint Joseph uri umuvyeyi. Ubuhoho yobagufasha gute mu kazi ka misi yose? Mwoba mwarabandanije ubucuti bwanyu n'uwo mweranda Yozefu Mweranda, mubanye gute? Ahereye ngaho novuga ngo umuntu arahura n'ibibazo bitandukanye mu kazi arimwo, ariko naravuga ati Saint Joseph, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail. Saint Joseph yambereye umuvyeyi. Novuga ngo n'ubuntu bw'ububazo buto buto umuntu aje aracamo, namusaba Saint Joseph kandi nkabona byose vyatoye umurongo, ahatari inzira vyakunze. Ndavuga ati rero Saint Joseph n'umupapa akundana. Novuga ngo Saint Joseph
ni umuvyeyi. Rero no tumirira n'abandi bataramenya Saint Joseph, bataramumenya ko boja baramwitura nabo mu kuvuga ibisabisho bimwe bimwe vyo kuri Saint Joseph, mu kumufata nk'umuvyeyi wabo kandi nawe azobabera umupapa mwiza, mu kuja baravuga igisabisho co kwishikana ku mushaha wa Yosefu mweranda, kuja barahimbaza Premier Mercredi du mois, nukuvuga ngo n'iyindi misi ya gatatu yose nayo ni imisi ya Saint Joseph. Kandi nogera ko mvuga ngo ubucuti dufitanye na Saint Joseph novuga ko uhari, kandi nibaza ko nta n'ikizobusambura kuko ni umuvyeyi wanje, ndamukunda nk'umuvyeyi wanje, ndamwambaza mfise ikibazo hama nkabona Imana iranyishuye, nkabona bigenze neza. Abataramumenya nukuri ni umuvyeyi Saint Joseph. Saint Joseph ni umuvyeyi. Ego mbere nogira ko ndamushimira ku vyiza vyinshi, ivyo nshoboye kuvuga n'ivyo ntashoboye kuvuga, aho namwituye bigakunda, hose yumve ko mvuze ko ari umuvyeyi Saint Joseph. Hama ndabakengurukiye cane mwebwe mwampaye kano kanya, nkengurukiye n'umuntu wese azokumva ino ntahe hama ikamufasha. Murakoze cane. Turabashimiye kwemera gushira ubuzima bwanyu ahabona, kwemera kutuyagira, kwemera ko abakunzi bacu ba Action Vibe TV baronka intahe y'ubuzima, intahe ibafasha, intahe izobacira inzira. Turibaza yuko babandanya bagira subscribe, bakiyabonesha, bakongera bakagira kuri jeme kugira ngo ntihagire ikiganiro na kimwe cyo kuri Action Vibe TV kibacika. Ukwemera kuvyara ubuzima, ugihe wemeye kumweranda gufasha gusaba Imana arabigufasha, kandi inyishu z'ibibazo byinshi zigatoreka.